gutera igihugu, kugaba igitero mu gihugu bikorwa mu buryo bw'amanyanga. Igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi kivuga ko ari umwanzi ushaka kugitera umutekano mukeya, ariko avuga ko barinzi inguni zose z'igihugu ko nta n'umwanzi yatoborera. Red Tabara, umutwe ugizwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu 2015 n'abandi basore benshi bitoje, bavuga ko bazakora ishoboka byose bakabohora igihugu cy'u Burundi. Abangaba hawe isomo banabwiye yuko ari attention gutekereza kujya gutira igihugu cy'u Burundi. None Burundi bwashyizeho ingamba zikomeye cyane zo kurinda igihugu ku nkiko, ndavuga ku mipaka, ku mbibe z'igihugu, ariko kandi nanone banakoresha uburyo bw'ubutasi ngo bamenye ko nta mwanzi wabinjiriye. Nyamara urungu haravugwa abacengezi bo muri Red Tabara binjiye mu gihugu cy'u Burundi. Burundi bwemeje kurasa uwo buraza kubona wese wo muri uyu mutwe wa Red Tabara ushobora kuba winjiye mu gihugu cy'u Burundi. Amasasu, imbunda n'ibindi bikoresho bitwara mu bikapu nk'abagiye gusoha cyangwa se guhaha. Ibi rero bikabivugwa neza yuko ngo ari uburyo bukomeye cyane Red Tabara yize ngije gufata kwinjira cyangwa se kuva n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye wasimbiye Pierre Nkurunziza bashatse gukorera coup d'etat. Nyamara i Bujumbura hasanzwe habarirwa abazwi nka FNL Nzabamema. Abangaba bivuga cyane cyane ko nabo bateguje bwana Evariste Ndayishimiye kumukorera agatendo. Uribuka amagambo yatangajwe na Nzabamema ku giti cye nakugejeje mu minsi yashize, avuga ko i Bujumbura inyubako zikomeje gushya ziguterwa na leta y'u Burundi iri kuzitwika kugira ngo ihomze bene gihugu. Ubu rero byahinduye isura cyangwa se byongeye guhinduka izayo makuru uvuga ko igihugu cy'u Burundi aricyo cyo gutwika izi nyubakwa, nabwo ari byo u Burundi babihakanye. Ahubwo Red Tabara FNL bashyizwe mu majwi ko ari bo bari gutera igihugu cy'u Burundi aka kababaro kugira ngo batere umugumuko mu baturage, maze abaturage babone ko leta yabo itabitayeko. Nyamara ngo niki leta yakungukira mu nyubako zitanga umusoro mu gihugu mu gihe arimo kuzitwika? Ndaje nkubwira ibyavuzwe kuri uyu mupango wo gutwika zino nyubako washyizwe kuri Red Tabara na FNL ndetse n'uburyo bari kubikoramo, ndetse nkubwiye n'impamvu bivuga ko igihugu cy'u Burundi nka leta ya CNDD-FDD bashinjwa kugira uruhare mu itwika ry'izi nyubako. Ubundi bo bakungukira turaza kubimenya. Hanyuma si ibyo byonyine, M23 nayo yashinjwe kugira uruhare rukomeye cyane bikomeje kubera mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane ko Burundi igisirikare cyabo FDNB ndetse na FARDC igisirikare cya Republika ya Congo basanzwe bafatanya mu mirwano bangana na M23 bashinzwe gukorana na Red Tabara kimwe na Twirwaneho. Ibi nazo tuzaza kumenya neza impamvu babihuza mu gihe M23 na Twirwaneho bashinja Abarundi na FARDC kwica inzirakarengane z'abasivili ku butaka bwa Congo, by'umwihariko ngo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi. Ibi ngibi bikaba ari genocide ngo yabapangiwe. None barihuza gute n'ibiri mu gihugu cy'u Burundi? Tabigarukaho. Yitwa Gabriel Rufyiri yemeza ko bagiye guhiga izo nkozi z'ikibi zose, inguni zose muri Bujumbura n'andi hose mu Burundi. Inkozi y'ikibi yose iza kubonwa ishaka guhungabanya igihugu cy'u Burundi baraza kuyiha ibikwiriye, cyangwa se baraza kuyisomo ridasanzwe ku buryo batazongera gutekereza ngo gutesha umutwe cyangwa se kwibasira iki gihugu cy'u Burundi. Rufyiri agaragaza we ikiriho kuba itari cyo, adaca ku ruhande, akavuga ko ari igitero kandi bafite amakuru ya nyayo n'abiri inyuma. Ni bande Rufyiri? Uraje bitubwire. Hanyuma si ibyo byonyine ndaza kukubwira. Wabimenye ko Evariste Ndayishimiye mu minsi ishize yatanze order muri FDNB, ndavuga itegeko rikomeye kurinda Burundi. Ni itegeko rikomeye cyane na attention na no kwihanganirwa kuraza kuboneka ku musikari wese ushobora kugenda mu binenegwe agenda gake gake mu kijyanye no kurinda iki gihugu cy'u Burundi. Ahubwo gahunda no gukomeza gushimangira ubufatanye hagati y'impande zombi, ubanga hagati ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ariko Abarundi bo cyane cyane bemeje yuko bagomba gukoresha imbaraga zikomeye. Bwana Prime Niyongabo ni general uyoboye ingabo z'igihugu cy'u Burundi, yahawe itegeko na General Neva Evariste Ndayishimiye ryo gushyira za RPG ibibunda bya rutura ndetse na ibibunda rasimizinga ibyo muzi nka artillery ku nguni eshatu. Ndaza kubwira izi nguni nuko icyo zapangiye gushyiraho bira ibibunda birasa mu ntera ndende, udusozi dutatu. Ese ni umwanzi yataborera koko? Nabyo ndabikubwira tugana ku musozo. Munyemere manze ngwikaze muri zose biri kuvugwa, maze tubigemo mu buryo bwimbitse, tumenye ngo kujya mbere n'ibiti muri kino gihugu cy'u Burundi cyateguje akaga mu karere mu gihe rushoye kucyataka. Ngewe Mungu Akamanzi uruwande, ikaze cyane ku musozo mwisanzwe, ikaze kuri mwese.
turetse kuzarira ahubwo duhera ngaha nkuko amakuru akomeje kwivuga. Igihugu cy'u Burundi cyakoze ibishoboka byose kugira ngo kizarinde umutekano w'igihugu, mu gihe avuga yuko gisumbirijwe n'umwanzi utabifuriza ibyiza, umashaka gutera igihugu cy'u Burundi akagisenya akagarura ngo amakuba mu Burundi. Nyamara uwo mwanzi bavuga ko ashaka kubatera, bavuga ko afashwe n'igihugu cy'u Rwanda, ngo n'u Rwanda rushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Mu yandi magambo bavuga yuko nta kintu na kimwe cyatuma mu Burundi haba intambara, kuko ngo ibiriho byose mu Burundi ari sawa, ubuyobozi bwiza, iterambere ndetse n'ibikorwa byiza byo kuzanira abaturage ibyiza byose bikorwa mu buryo bwuzuye. Nyuma ko amaze iminsi havugwa ko Red Tabara, uyu mutwe wishyize hamwe warezwe ku butaka bwa Kongo, waba uri gupanga umupango ukomeye cyane no kuzatera igihugu cy'u Burundi, hari amakuru yatangajwe avuga yuko bamwe mu basirikari ba Red Tabara baba batangiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bwa gicengezi, bagenda mu buryo butazwi. Amakuru yemeza ko mu gice cya Gatumba hari abagabo 6 babonetse binjiye mu gihugu cy'u Burundi bafite ibikapu binini cyane. Ni ibikapu ngo biremereye, byagaragaraga cyane ko harimo ibintu byinshi ibyaje gutera amakenga bamwe mu bene igihugu, maze bakarya urwara imbonerakure. Izi mbonerakure nazo zabonye abagabo atari abagabo boroshye, maze barya urwara igisirikari kiri hafi ya Gatumba. Abasirikari 3 bamanutse bafite imbunda, 2 ngo bacungira umutekano mugenzi wabo, wese ugenda akabahamagara akaberekeza mu cyerekezo izindi ngabo zirimo, babambura ibikapu byabo 2 bagasanga birimo ibikoresho bya gisirikari. Babajwe aho bavuye bararuca barumira, abo ngabo ngo barafitwe bafashwe na FDLR ku buryo nta bashobora gutoborera. Gatumba ni agace kegereye igihugu cya Kongo, unyuze umugezi wa Ruzizi, bani rugu gato ya Kavimvira. Biroroshye cyane kwambuka ujabutse uyu mugezi, biroroshye kugera hakurya muri Gatumba. Rero ngo abasirikare cyangwa se abo bagabo bafashwe bikekwa ko ngo ari Red Tabara bari bagiye mu Burundi gutera y'ibitero shuma, cyangwa se kurindira bagenzi babo no kubashakira amakuru yaho bashobora kunyura mu buryo bwa gitasi. FDNB ntakiravuga kuri iyi nkuru ikomeje gukwirakwizwa ivuga yuko hari abagabo babonetse muri kino gihugu cy'u Burundi mu buryo bugaragara. Nimba FDNB cyangwa se igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiratangaza kandi bizabaye, nuko nabo bagikora iperereza. Kuri ubu hari ubwoba bw'uburyo butatu. Ubwoba bwa mbere ni igitero cyatuka kuri Red Tabara. Ubwoba bwa kabiri ni uburyo ngo Red Tabara idashobora kugaba igitero byeruye ivuye muri Kongo ngo igitero mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo ikoherezayo bano bacengezi bakajya mu gihugu cy'u Burundi bagatangirizayo indani rwagati imirwano cyangwa se imyivumbagatanyo, bigatuma abaturage bashya ubwoba bakumva ko mu gihugu harimo ikibazo, maze Red Tabara ikaza nk'imeze nk'igiye gutabara abo mu gihugu bamerewe nabi bitewe n'ibyo bitero. Gusa ibi byari byatangiye gutekerezwa mu minsi yashize, bitewe n'uko Red Tabara yasohoye itangazo ivuga yuko igiye guhagurukana imbaraga kandi ubutegetsi bwa Gitega butaramara uyu mwaka bukiriho bagiye kuva. Muri make n'andi matora bazajyamo, amatora ategerejwe atazigera aba, Ndayishimiye akiri ku butegetsi. Niba ari gutyo batangiye kubafata rero bizaba ari akaga gakomeye, ndetse ngo birongera gutuma hongerwa abasirikare ku mbibe kugira ngo bacungere umutekano mu buryo budasanzwe. Sibyo byonyine ariko izi nyubako zimaze iminsi ziri guturirwa n'umuriro mu gihugu cy'u Burundi ni inyubako zitandukanye, amasoko, inyubako nini cyane zikorerwamo n'abacuruzi nk'irutse gutya ya Gariel, ndetse n'isoko ry'ejo rirutse gushya, byose bigaragaza ko mu gihugu cy'u Burundi imiriro ari ikibazo. Buretse gato inkongi y'umuriro gufata inzu cyangwa se inyubako agace runaka ntabwo ari ikintu cy'ikivejuru, ni ibintu wavuga ngo bisanzwe ko byabaho. Ariko iyo bibaye 1, 2, 3, 4 ku nyubako zitandukanye mu gihe cyegeranye, benshi bati abarimo ikibazo cyangwa se harimo agatego. Nawe bitekerezeho, isoko rya Bujumbura rirahiye, hanyuma depo ya gisirikare mu Bujumbura irahiye, bidakeye kabiri indi nyubako mu Burundi ingi mubona imbere yanyu irahiye, bidakeye kabiri isoko naryo mu gihugu cy'u Burundi naryo rirahiye. Ni isoko ryo mu gace ka Kinindo ryahiye kuva ku munsi wa 25 cyangwa se 25. Tuvuga yuko byose byabaye paraxida. Hari ibintu bitatu byonyine bishobora gutuma ibyo bintu bibaho. Icya mbere ndavuga mu buryo bwa paraxida, nukuba umuyaga nkuba w'igihugu utari regle, utari kuza mu buryo bwuzuye cyangwa se umuriro w'amashanyarazi ushobora kuza ugahita uza ari mwinshi cyane kurenza ibikoreshwa biri muri izo nyubakwa, maze ugahita bishya inyubako zigafatwa n'inkongi. Birumvikana
Ikindi cya kabiri ni igihe izo nyubako zose zaba zikorerwamo cyangwa se zaba zarakoreshejwemo ibikoresho bimwe muri station ku buryo byose byaba bifite ubushobozi bungana, ikibazo gibaye kuri rimwe ryaba no ku kindi. Gusa ariko keretse bibaye même jour, umunsi umwe, mu gihe bibaye iminsi itandukanye, nabwo hakabonekamo ikibazo. Rero hari impamvu zatangiye gutekerezwa zitera uku gushya kw'izi nyubako mu gihugu cy'u Burundi, kandi akenshi zikaba ari inyubako rusange. Icya mbere cyavuzwe na Nzabampema, yavuze yuko ngo igihugu cy'u Burundi ubutegetsi bwa CNDD-FDD ari bwo buri gutera ishya ry'izo nyubako zikorerwamo n'abacuruzi bakomeye, ibikorwa bitandukanye byose bigahiramo, ngo leta y'u Burundi yabari kubitera kugira ngo ikeneshe abaturage. Ikibazo ni kimwe, ni gute leta yakora igikorwa nk'icyo ngo ikeneshe abaturage? Abashyigikiye CNDD-FDD bavuga yuko ibyo bintu bidashoboka, kuko izo nyubako zari nyubako zimwe zikiri nshasha nk'iyo ngiyo ya Gariel, ndetse kandi usibye izo ni inyubako zari zirimo ubutunzi bwinshi ku buryo bwavagamo umusoro mwinshi ku gihugu. Ni gute none izo nyubako zasenywa cyangwa se zatwikwa n'igihugu n'ishyaka rya CNDD-FDD, kandi izo nyubako wenda atari izirindi ishyaka ngo ngo n'amashyaka ari guhangana? Bikaba ikindi kibazo. Gusa ariko bigiye bivugwa yuko hari igihe za leta zifata ibyemezo byo gutwikana runaka bitewe n'amavugurura bashaka kuhakora, cyangwa se bitewe n'impamvu runaka kujya bazamure tension y'abaturage n'ibindi. Gusa no mu Burundi ho bisa n'ibitandukanye, kuko ari nako bimeze. Hakibazwa uburyo byagenze kuri depo ya gisirikari i Bujumbura. None leta nayo yasanze ari ngombwa gutwika depo yabo ya gisirikari kugira ngo bazamure tension y'abaturage. Inyungu yabirimo ni iyihe? Keretse ari Joriji Banete utegetse ubwo butegetsi cyangwa se utegetse ibyo bigo, niko benshi babizumva. Hanyuma Nzabampema nubwo yabishinje CNDD-FDD, hari abayobozi b'u Burundi batangiye kubishinja ahubwo FNL Nzabampema basanzwe bavuga ko akorera mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura, ndetse amakuru akemeza yuko nubwo bigaragara neza nk'aho Nzabampema ataba mu Burundi, ariko ashobora kuba afite abambari mu gihugu bashobora gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo bazamura tension, na cyane ko barangije kuvuga yuko ari CNDD-FDD bikora, batuma abaturage bakinga CNDD-FDD, havuka imigumuko mu gihugu cy'u Burundi. Gusa itandukanye n'ivyo ariko byagiye bigaragara ku mashusho, nuko abaturage batigeze na rimwe bashinja leta kubigiramo uruhara, ahubwo byatangiye kuvuga yuko ngo hari abateye igihugu mu buryo bw'ibanga, basabye leta kugira uruhara rukomeye cyane mu kugenzura ko nta mwanzi wabinjiriye. Baravuga yuko M23 na Red Tabara basanzwe bifatanije ngo nyuma kuvyongagurwa ku butaka bwa Kongo cyangwa se kwituka ku butaka bwa Kongo na FDNB mu bice bitandukanye by'umwaka muri Kivu Amajyepfo. Gushoka cyane ko ari bamwe bajabutse bafite intumbero yo kubabaza abarundi n'u Burundi no gutuma havuka imigumuko muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Inatse bamwe mu baturage ba Kongo b'abarundi basabye leta yabo kuba maso bakareba niba batarinjiriwe. Kuba M23 ishinjwa kuba muri ibintu bikorwa ifatanyije na Red Tabara, kuba ifite imbaraga kubigenzura ibice bimwe na bimwe bikoze ku gihugu cy'u Burundi uva nka Kamanyola, ngo byongera korohereza cyane Red Tabara kubona aho yakwambukira. Byatwara iminsi ariko ikazagera ishaka kugira hose mu gihugu, mu gihe baba baciye muri humye inzego z'umutekano bakaba bateza amabi ku butaka bw'igihugu cy'abarundi, ari navyo bikomeje kuvuga ko byabaye kuri kino gikorwa cyabereye i Bujumbura. Bikaba ari ibikorwa bibi cyane rero bikomeje ngo gukorwa, cyangwa se ari ibikorwa bikomeje kwibasira izi nyubakwa zimwe bavuga ngo mu nyubakwa nziza cyane igihugu cy'u Burundi gifite nk'amasoko, nko guhongera rero guhombya abene gihugu. Wavuga ko biri gukorwa n'izi nkongi iz'umuriro ziri kwibasira ibice bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Tukivuga rero kuri ivyo bikorwa cyangwa se tukivuga kuri ibi bihombo byatewe n'inkongi y'umuriro, Gabriel Rufyiri umwe mu bategetsi bagitega waravuga izabaye muri kino gihugu cy'u Burundi katari ibintu byabaye Pakistan, ahubwo ari umupango wapanzwe n'abanzi b'igihugu. We yemeza ko iki ngiki ari igitero bagabweho atari ibintu byoroshye. Hari amagambo agera kuri 6 yavuze agana ku musozo, bigaragaza neza uburyo leta Gitega yiteguye mu buryo bwa nyabwo kugaba igitero ku muntu wari wese bazakeka ko ari we nyirabayazana w'ibingibi, ndetse naho akomotse n'uwo yamutumye. Reka nge nawe twumva amagambo make ya Gabriel Rufyiri avuga kuri kino gikorwa cyo guterwa kw'amazu bitewe n'imiriro nyine iba yatunganye muri kino gihugu. Ubona nk'uko babibona leta Gitega ndetse n'icyemezo babifatiye
nk'uko bagomba guhangana navyo mpaka babiboneye igisubizo. Rufyiri ngo bimeze gute? Ndabaramukije nanje kandi aramukije n'abariko baradukurikira. Mbere mfatana kano kanya mbanza guhoza abarundi n'abanyamahanga bakorera mu isoko ya Kinindo, eka mbere n'abandi barundi bamaze iminsi baburira ibintu vyabo, haba muri galeri Ndayizamba, haba muri galeri Le Parisien yabagirako, haba mw'iyi soko y'Ingozi. Murazi ko atariho honyene, hariho vya bintu vy'ibigwanisho biheruka konona ibintu n'abantu, muravyibuka ko navyo bibaye vuba. Haba ibintu vyononekariye ngaha mu bitaro, ahahora hari bitaro aha kwijabe, bimwe bita Hôpital de District, ariko kandi ruhande y'iyo Hôpital de District mwibuke nyene ko muno mwaka ahajya nyene mu mbaho hadandarizwa ibiti kwijabe, naho ni hahiye ibintu bigatokombera. Naho twogarukiriza ngaho mugabo twibuke kandi no mu Cibitoki, ntitwava mu Bujumbura gusa, no mu Cibitoki isoko iheruka gusha. Ivyo vyose n'ibindi tutavuze, nukuri turahojeje abarundi. Tubihanganisha, ibihe nk'ibi ntivyoroshe, igihugu kirahahombera n'abene igihugu bakahahombera, hanyuma bigasiga amarira n'amaganya biza birisubiriza do generation en generation, kurunganwe, kuko ibi bintu iyo bisiga ico bita une empreinte émotionnelle négative mu mitima no mu mitwe y'abantu, ku buryo ivyo bintu biza biragaruka, biraza biragira ingaruka mbi kurunganwe. Arico gituma nukuri twebwe tubona yuko ibi bintu bikwiye guhagurukirwa, birakwiye guhagurukirwa cyane cyane inzego z'igihugu zigahagarara, kuko ibintu ntibisanzwe. Jewe mvuga nti turi mu ntambara, ni intambara tutaramenya uwayiteye, mugabo dukeneye yuko inzego z'igihugu zitubwira uwateye iyo ntambara, kuko ingaruka mbi zituma bino bintu ni nyinshi cyane. Ingaruka mbi mu bijanye n'ubutunzi, navuze iby'abantu mu mitwe, ibintu bisigaye une empreinte négative, usanga abantu baramaze kubiyingiyingi, bagaca bagira icyo no kwita la résilience hypocrite. Umuntu ukabona agenda, ukabona twenga, mugabo mu by'ukuri ariko aramungirwa indani. Iyumvire nk'abantu bari bafise amadeni, le credit. Iyumvire nk'abantu bari bafise ibi nabiriya, bari basavye udufaranga nabitobo bivyo, wari ufise umutayi. Iyumvire nk'umuntu yahishirije ibintu mu isoko muri 2013 mu isoko bahora isoko ya Bujumbura, agaca agenda mu Kinindo, akazabona ibindi bintu birabaye kurya. Ivyo bintu mwe mwumva by'ukuri atari ibintu bigoye. Ikigira kabiri, murabona neza yuko ubu uya abantu ibintu bidahagaze, leta gutanga ijambo ryerekana yuko bamaze kwerekana ibintu, abantu bazohava bagira imitima ihagaze, ibintu byo gushira imitahe mu bintu bigorane. Aba investisseurs étrangers n'abandi bo ngaha bizogora. Ubu twaronse n'amakuru avuga yuko réassureur barya abantu, urazi iyo assurance iri ngaha baragira réassurance hanze. Barya abantu bavuga bati, ivyo tumaze kumva ngaha na hariya, bavuga bati none twebwe tuza kugira ivy'ama réassurance iwanyu ahantu mutagira politique de prévention y'ibintu vy'imiriro, politike yo gukinga, imigambi yo gukinga ibintu vy'igihugu, kuko burya bajya abantu bobo baragira icyo bita analyse de risque. Ibintu vyose umuntu n'amabanki iyo ariko none baza ko banki izosubira guha ideni, umuntu aza kudandariza mu isoko ari rya hehe.
ntiribaho kuko risike iyo uri kuragira umugambi uranariza risike ugaca ugerageza kureba ingene uyiminimiza. None mbwira ingene uminimiza risike y'amafaranga iyo umuntu wahaye amafaranga umuntu ajana mu isoko ni gute niyihe? Ivyo rero ni ibintu bigaragara neza yuko mwa kino gihugu cacu ibintu vyo gukinga nko ngaha mu Kinindo ikintu cyafashije kugira ngo umuriro ube ushobore kuba konteni maîtrise iba amabarabara yarahari. Ico kintu cyafashije cyane yuko imodoka zinjira hanyuma kandi zaje ku mwanya. Ico ni ikintu cyo gushima gose. Ikigira gatatu mu Kinindo ibintu by'ibiti byose bibakishijwe ibiti bari barabikuyemo, hariho mu ivyuma. Urumva amayira yarengana handi hari ivyuma donc byari byoroshe vraiment. Nagira nshifata umwanya nshimire abantu batwara isoko ya Kinindo, nongere nshimire n'abadandaza n'abaserukira abadandaza mu isoko ya Kinindo. Urabona yuko mu by'ukuri bakoze ibikorimo. Ivyo rero nivyo dukeneye mu masoko yose. Urabona bagiye bagizi ba nabi babikoze, mu mbabariro wabikoze wese uko yitwa kose n'umugizi wa nabi. Mugabo turakeneye kumenya ibimenyetso simusiga kuko ubu byabaye ku murango naho ngo byabaye mu ijoro saa 4:05 isoko yari yuguruye igihe ivyo bintu byaba. Cyo numvise bavuga ngo mwayo mamatera byahiriyemo wani ikintu cyaturitse nk'ibombe. Ivyo navyumviye kuko ndazungurutse ndaraba hanyuma ivyo barabitubwiye. Rero abantu bumve ko turi mu ntambara, bumve ko twatewe intambara. Burya abazigwana bazigwana kwisha. Mugabo bajya badandaza bajya barundi bariko baragirwa ivyabo, abo bantu bagira ivyo bintu mu vy'ukuri barazi ko bariko barashira mu kajembegete abarundi benshi. Mugabo kandi ego harabagira ivyo, mugabo n'ibindi bintu twebwe abene gihugu ni n'abatwara twagomba kugira tugakinga. None nk'ivyo bintu bijanye no gusiga amabarabara, ivyo bintu vyo kudashira ibiti mu masoko, ivyo bintu vyo kubaka badakurikije amategeko, ivyo bintu si bikorwa kuko ivyo bitari mesure de prévention, ingingo zo gukinga zikogwa n'abantu. Habuziki jewe nari nasavye umunsi isoko yari kwirasha mu mpera z'indwi iheze aha iyi galeri ndayizamba na galeri Le Parisien, mvuga ni inama y'umutekano conseil de sécurité nikone mu maguru mashasha ifata ingingo. Nagira n'ubu ndabisubiremwo inama y'umutekano nikone mu maguru mashasha ifata ingingo kwa kino kibazo. Abarundi baronka ijambo ry'ihumure. Nagira ndababwire mu mbabarire abantu bose bamaze kuvuga. Umushikiranganje w'agaca leta niwe yavuze ijambo abarundi bashobora kumva, bakumva ko ari ijambo umuntu ashobora kugira icyo akuyemo. Mugabe ikibazo kihari. Yavuze ijyaye. Yavuze ibintu bine nyamukuru. Yahojeje kandi ubona ko by'ukuri ababaye. Yahojeje abantu baburi ibintu haje. Avuga yuko leta yamaze gufata ingingo yuko igiye kurondera icyo imiriro ivako. Avuga yuko bagiye gufata ingingo zose zo gukinga. Avuga yuko bagiye kuraba ingene bashigikira abadandaza. Ivyo bintu hari ubundi mutware wari bwavyumva. Nivyo umuhuza w'abarundi yaragiye Ingozi. Mugabo we yaravye abagore gusa. Ivyo ni vyiza navyo nesivuze ko atari vyiza. Mugabo uyu mwanya ikintu dukeneye ku bantu batwara ni jambo rifise inyishu z'ibibazo dufise. Ijambo je nagira nsabe abantu bari mu nzego z'igihugu, ndabasabe ntibazosubire kuza kubwira abarundi
ibintu bitarimo mu ijambo bitanga inyishu ku bibazo bafise. Ibibazo bafise navyo ni bimeje kuvuga, n'ingene ibintu vyabo bikingirwa, n'ingene bashumbushwa, n'ingene abantu bamaze kunonera ibintu vyabo abavyonona bari n'ibihano bahawe. Umuntu wese atwara azoza kuvuga atavuga ivyo, uyo muntu azaba afisemwo uruhara, mumbabarire canke ntazoba zishajerijwe, kuko abantu baratuntuye, abantu barababaye, abantu erega basigaye bagenza itima abantu benshi murabona kimwe mu Gifaransa bagira ngo on ne connaît pas sur quel pied danser, sur quel se sauver. Ibi bintu nukuri mu gihugu cyacu ntitugira icyo bita politique de prévention, ni ibintu bigaragara, ntitugira politique imigambi gukinga ibintu biboneka. Nk'ubundi rwa karorero mwa kino gihugu turiko tuvuga ivy'imiriro, ivyo byo nagwe ko ari urugamba, biraboneka yuko ari intambara. Icyo dukeneye uko tutubwira gusa wayitanguje wari, turakeneye kumenya uyu muntu yatanguje intambara wari we, kuko nari kwagwana na leta, ari kwagwana n'abarundi bose, n'ibintu biboneka. Nyamba ari urumva ubu sinova ngo nako navyo nzi, mugabo hypothèse iri probable, jewe mpa credit ya 70%. Aba bintu nivyo abagizi ba nabi, mwe uri kwijana ndabiha iyo hypothèse, mugabo ni bande kibase vizu ubasha kugira amatoza ya Oricom twe turayakora, mugabo arafise hagarukira. Hariho abantu duhemba ariho kazi bajejwe, turasabye procureur general de la République akoresha abapolisi n'abandi batubwire, umukuru w'igihugu natanga itegeko bagire amatoza batubwire ivyo ari byo hose, niko bigenda, les procédures sont les mêmes. Ikituma nakubwira ko tutagira uwo muco wo gukinga. Nk'ubu mwumvi imvura nizogwa mu kwicenda, izotangura kuva mu kwicenda imvura mu kwicumi. Mwumvise yuko ku isi banosheje yuko hazogwa imvura irenze urugero, barayise nizira nyambari El Nino, nyambari El Nino. None uwobaza uno munsi abahinga mu byo gukinga bagomba kuba bariko baragira ibiganiro bavuga ingene bigenda, mugabo genda urabe nk'ubusanga amaparasera ariko aratangwa hariya mu kajagari, abantu bubaka mu kajagari, ejo ibintu bigahomba bigahera, urumva bagahebanuka zone bariko bararira. Yemwe mani ba mama, nitwige inzego z'igihugu, twebwe nituri intama nituri mene, turiga ibintu ubonye ikintu uca ugira ico bita anticipation. None ubu turiko dukora iki? Ugenda uraba ingene amazu bayubatse, ugenda uraba ingene ibintu biriko birubaka, ingene bigirwa, raba ibi vyiyimiriro, ja mu magareri uraba ari mwakino gisagara n'ahandi. Ivyo bintu none aba nagenda kubwire ko igihugu giserukiwe kuvugira ku nzu 10. Nta muntu umwe yubaka adafise uruhusha, ubaka adafise uruhusha yoca aca hano. None abantu batanga ivyo bintu ni bande? Batega ibintu rero uribuka imyuzure imaze kuba makino y'ingene ingana. Bona munonga ciko twakuyemo, nta ciko twakuyemo. Izo ni ingamba jewe mbona yuko makino gihugu abantu bahabwa amabanga y'igihugu, nukuri hari abantu benshi bego ntibashoboye. Nimba bashoboye naho bayifisemo inyungu. Ari cyo gituma tuvuga tuti abantu muri tari bari kudandaza. Imigere ibintu nitereka. Turasavye ibi bintu by'ukuri bifatirwa ingingo. Inama y'umutekano nikorane iturondera inyishu z'ibibazo, n'ivyaba ngombwa barondera abahinga isiera barahari. Natwe nibagomba badutumeko ivyiyumviro tabisuzo bitanga. Ubwo murabidusigurira muti Imana ishimwe Kizimyamoto vyakunze ko yinjira mu Kinindo, muri mwizogo mu Kinindo. Mbega ivyononekaye muravya mwe mwashitseyo bigeze ku rugendo rungana gute? Umve ndakubarire, ubu je birangora gutandukanya ivyononekaye mu Kinindo, aha kuri Le Parisien, isoko y'Ingozi, hamwe no kwa Ndayizamba. Ariko ivyononekaye dufatiye kuri bishasha mu Kinindo, biraboneka yuko menya yuko ibintu bijanye n'amamatera, mumenye yuko mwa kino gihugu cy'u Burundi isoko y'amamatera yose yari yimukiye hajya mu Kinindo. Size ko muvyibubizi, no kuvuga amamatera yose nka 80% atandazwa mu Burundi yose yahiye, kuko irya soko niyo yari yimukiwe mu mamatera, yari specialize kw'ivyo.
ikindi naco ni nk'uko ugiye kuvuga ibintu bijanye n'ibikoresho by'abanyeshuri ubu uye mu ntuze y'amashuri isoko igaleri Le Parisien no kwa Ndayizamba nibo barabambere ibijanye n'ama uniforme y'abanyeshuri ntuzenya iyi soko mu Kinindo yari specialize kuri ibyo uravye ama uniforme yahahiriye ararenze ahubwo kwiki kibazo jewe nobabwira yuko turakeneye ko batubwira jewe ngerageje kugereranya ni kugereranya jewe novuga yuko kwa Ndayizamba no ku muri Le Parisien hafi 90% ibintu byose byarahiye mbere birenga ubiravye neza mugabo turakeneye ibiharuro by'igihugu tumenye uruhombo igihugu kigira urabona ibintu biba nturonke n'ijambo ryerekana ibintu vyononeka ingene bingana n'abononeka ingene bangana n'ingene boshikiki n'uwa maserire wabonye umuntu agiye kwita mu Tanganyika mbega hari umuntu batoye bagiye kuroba agiye kwita mu Tanganyika kubera ibintu byari bibaye bimubayeko ubu aha mu Kinindo naho ngiye kuraba ivyononekaye jewe nofata ko ari nka 40% kubera ibintu byose bijanye n'amamatera byose byahiye ibintu byose bijanye n'impuzu z'abanyeshuri byose byahiye ivyo rero none genda bisubiremo byagenze gutyo hashoboye gusha hahiye ibintu bishika hafi 40% kubera ubwa mbere basize inzira zo ko abantu baca bakazimya urumva hariho inzira ikigira kabiri nuko hari ivyuma do umuriro bitakunda kucurandagata vyoroshe nico gituma tuvuga tuko mu ngingo zofatwa zihuta nuko mu masoko no mu magarire n'ahandi hantu hose hakoranira abantu barengi bashika 100 no ahubwo bashika 50 ahantu hose hakorera abantu bashika 50 hose leta nifata ingingo zuko urumva aho nahambere yuta hose bafata ngabo hafatwa ingingo kuva ku 50 kuduga nibafata ingingo z'umutekano no gukinga ibiza zirahari zirazwi sintu byo kuronderesha bari bateye ku nguvu abafise ibintu ahantu agomba guca kinyango babibomore ntihagire n'uruhusha basaba mugabo kubera inyungu abantu nabari abafise ivyo bintu ntibizigira bibanari mugabo namwe iko ndabivuga semerera ibi bintu kuva isoko nkuru ya Bujumbura isha tubivuga mugabo umenga abantu tubwira barashize mu ipamba mu matwi no kuri siho bari none ikibazo kirihe cyukuri kirihe mumbarire kirihe muti igihugu cyaratewe tuvuge ko Burundi buri mu ntambara erega intambara irubwoko bwinshi hari intambara y'amasase hari intambara y'amajambo hari intambara y'imiriro hari intambara yiri hari intambara ya biriya intambara zirubwoko kwinshi mugabe iyi ntambara iyi sindakubesha n'intambara nibaza yuko ifise ingaruka mbi nyinshi cyane gusumba uko ushobora kuvyibaza ikijanye na crise de confiance ikitakara hagati y'abatwara n'abatwara ikijanye n'abazana imitahe mu gihugu n'abashiri ibiniberiya ivyo bica bihera ibi ivyo gukinga ibi nabiri erega nk'amasirasi arashaka guca yugara yose yego nabone sinavuga ngo ni beranda barafise amakosa yabo mugabo biraboneka neza ko naho abantu bose naho hari abantu bagomba kuvuga abantu bose baje mu masirasi nivyo nibajeyo mugabo rero ndakubatse uya dufate ko abantu bose nk'ubu ibintu byo konze bihiye byose ibi ahantu bihiye yabo bose mu masirasi amasirasi naca yugara yose ndakubaje naca yugara yaca yugara ikibazo rero kuja muri asirasi nivyo kujayo ni byiza mugabo ingingo ico ni kimwe mu bintu byinshi cyane byokorwa mugabo sijo gitangura ndakubyeje ukuri hatangura d'abord kubanza kumenya ibituma iyo miriro iri kwirabo nico gitangura nashimiye umushikiranganje wiga ca leta arende kumana ivyo yavuze mugabo eske arafise inguvu none vice president
kuwa gatanu yari hajya niwe ari kubivuga wi afite ubuntu umengo umwe wese avuga ibyo ashaka umbabarira bivuge gutyo warumvise ibyo umukuru w'inamashinga amateka yavugiye Ingozi none ufashe ibyo umukuru w'inamashinga amateka yavugiye Ingozi ugafata ikiganiro cyo umukuru w'igihugu yavugiye ngaha kuri Paris ugashufata nibi iya ale avuze none ndakubaza haiza meza ngaha ufatiye kuri Ingozi niyi naho kuri Paris nibiyo mu Kinindo ubona hakimwanyuga na gute amajambo atadasa yemwe bane ba mama oya kwere oya d'abord navuze ko inama shikiranganje yagomba gukorana kose dose digakorana hakaba a message unique du gouvernement a message unique du gouvernement none ivyo nibizwe siko hose bigenda none ibintu turimwe nibiki ibintu turimwe nibiki reka ndakubwira hariho uruhara k'umuntu ari mu nzego z'igihugu hari n'uruhara k'umwene gihugu ibwirizwa shingiro mu 1939 irerekana neza uruhara rwanje jewe nk'umusitwaye nibindi ko ndakora mugabo kandi ngira nkebura abandi basitwaye nabo bumve yuko bafise un devoir babonye ibintu biriko birakorwa bitari vyo hakurya babigize mu Kinindo nico tubona kubwiye ko nashimiye abadandaza bo mu Kinindo ils se sont organisés baratunganya ibintu neza barabikora nabo bariko barabikora biragenda neza none handi habuziki ngo bikubwe gutyo oya mugabo n'ubu uruhara rw'utwara ruguma ruri ntangere ni soko ihiye ishoboye kugusha mu mwanya muto igihe haje gusha amagarira abiri mwe mwatubwiye ati isoko ya Kinindo yaturiwe ku bwanyu nibihe vyemezo mufise yaturiwe umbabarire sinavuze ngo yaturiwe navuze yuko yahiye mugabo ibyatumyisha kugeza ino saha ntibiboneka mugabo hari ico je navuze ico bita hypothèse probable hypothèse ni ukuvuga ugeragije kugira inanarize ukaraba ingene ibintu byose byagiye biragenda n'ingene biza biragenda ibi nabiriya urashobora kugira hypothèse uti mbega ibintu byavuye ku muriro ibi byavuye kuki byavuye kuri ibi byavuye kuriya jewe ngize inanarize personnelle nk'umuntu akunda kugira ibintu by'amanarize je ndashobora guha credit 70% ko ibi bintu bishobora kuba kuva ku bagizi ba nabi mugabo je nakimenyetso mfise n'ama probabilité uravye mode operandi ingene bigirwa ubu rero igikenewe nuko tumenya ibyabivuyeho nene bava tuvuga ngo ni pass ya bituru batubwira ko ni pass cyabaye ku murango mu matera uyu muntu ujana umuriro mu mamatera yo bari waheha abantu babo erega nawo bari umuriro uyu ujana mu tumugizi wa nara ibyo ari byo byose si ibintu byavuye mu kirere cyangwa biva mu kuzimu biraturira biraza bijya muri umuriro wazanywe n'umuntu hanyuma yego nibyo byo ni frama baratwakwende kumenya abahinga baturabire rujya rubeya yuko rushobora kuza kujya atabi etensere ibintu bashobora gushirako baturabire mwaje ngo super expert aba matière umugabo ni baturabire rujya muriro mu by'ukuri kujya kuntu rujya rubeya ruza kujya sireyerma ari bijya bintu byonyine cyangwa ari ibindi bintu biba byabaye cyo super expert aba matière mugabo twebwe turavye ivy'Ingozi tukaraba ibi byo mu gisirikare warabonye bijya bintu ngene byagenze mbwa none warumvise ko habaye amadiskura abiri waravyumvise navyo ikintu cyoco ca mbere muri leta nibanze bastructure les messages on a besoin d'un seul message unique ubutumwa bumwe buvuye muri leta kandi bwizwe ko n'abahinga umuntu naze ngo nuko afise ububasha n'ubushobozi aze kuvuga ivyo yigombeye mu bene gihugu rega ni turi ntama turi n'ubwenge turiyumvira none bibaza ngo nuko bicari hejuru mu kirere ibyo bavuga twari tugira analize ngo tubone yuko bari ko bavuga cyangwa batari kuvuga ukuri erega rero n'abantu bavyize baze kuraba umuntu ariko aravuga ko kavuga ibyo cyatari byo kuri il y a des experts en matière cyo barabizi umuntu rero ntaca ari hejuru ngo nuko atwara ngo nuko ari kiriya ngo yibaze ko abene gihugu bari hagiye aya batabona badasoma ico batagira gusa ntibagira inguvu zo kubahinyutsa umugabo ibiboneka byo biraboneka neza yuko hariho abantu bavuga ibintu nagira nkoresha ijambo rigoye mbwa ndarirotiye
rero ti hari abantu bavuga ibintu by'ukuri ukabona ko ivyo bintu bavuze mu by'ukuri bigoye na gato kwiziga no kwemera. Ibi niko ndavuga abarundi benshi nivyo biyumvira, nivyo biyumvira benshi. Erega hari nabibagira yuko hari abantu bariko barabusyera, bariko baraga ati awa mbega ntibokoma. Hari abantu bari mw'ivyo, rega hari abantu banezerwa n'ikibi, ndavyo warubizi. Hari umuntu abonye uguze n'ikirato n'agashambara keza ashavura. Hari abantu bakoze uko. Kirazira rero guha umwanya umwansi. Ibigenda vyita guha ukamira mucoze umwansi. Je niko ndavyiga. Gabriel Firi, tumaze n'abasozera, hari akajambo mubwira abanyagihugu ababuze ivyabo, amabanki n'ama-assurance yoyo muyabwira iki narijya bishobora gushika umuntu akebura ugasanga nkuko ugize neza cyane kwico kibazo cawe. Ubwa mbere nagomba nsubire nihanganishe abene gihugu babuze ibintu. Ikigira kabiri nagira nsabe abanyamabanki, yego nivyo nabone bafise ibibazo, mugabo nibabanze bagira ico bita deli de grâce. Abantu bari bafatiwe amadeni bahagarika n'iburi amezi hagati y'amezi 3 n'amezi 6, banegosie baca bumvikana ingene babigenza. Ikigira kane leta nishireho un fonds de solidarité, ikigega cyo gushigikira abantu babuze bino bintu, cyane cyane abantu bari bafise amadeni y'amabanki. Leta umuntu azasubira kuvuga namushimiye amajambo yakoresheje, mugabo ayo majambo yavuze leta niyagiri yayo hanyuma ishashira mu ngiro. Bace bahera ubwa mbere ku bantu bari bafitiye amafaranga, amabanki yatanze amafaranga mu ivyo oya, bace bagira un fonds de solidarité babafasha. N'ayajamwe ibintu abiri yaraboneka, ivyo sivyo vyobura. Kandi urabizi iburaya sinzi ko muramubibona canke ahandi, iyo habaye ibyago nk'ibi leta iraseruka ishigikira abo bantu bagize ingorane. Ico bagikore mu maguru mashasha. Amasirase nayo, amasirase mu Burundi rimwe na rimwe hari gihagorana. Abantu bose bituye amasirase, kandi navyo niko none nka assurance ishobora kwasira ibintu vyo mu miliyari d'amajana 3 ifise umutayi muri yaridi. None wewe wumva ivyo bishoboka ari ivyo? Bakora ivyo badashoboye. Numbaze ivyo mugabo ni leta ibibazo. Leta ibibazo. Nico gituma je ndakubwira nti nayo masirase abantu bari imbarage mu masirase bose ntibabagore, nibabaho twabo. Hanyuma abarundi nabo yego nivyo ntivyoroshe nka kino kiringo, abo ivyo bibazo bitarashikira nibihutira mu masirase babicemwo basireshe utuntu twabo, hanyuma n'imiburiburi uwo bavuga bati basi ikibazo ni caba bagira no baruze ko n'umuntu yasirisha wenyene. Rero jewe nahamvuga nti ibi bintu n'ukuri jambo gihuta cyane n'ijambo ry'amankete rindi. Turakeneye kumenya icyatumye bino bintu biba, hanyuma hafatwe ingingo zo gukinga tugira